rukino rwahuza ekipe ya Barcelona na Arsenal muri UEFA Champions League hari tariki 6 z'ukwa kane exactement ni uyu hari tariki 6 anniversaire yabaye ku munsi w'ejo tsindo yatsinze ibitsindo bine Messi ku munota 21 munota wa 37 ni match yabereye Camp Nou sibyo kuko match yari 2-2 Roturu bine kimwe Messi yatsinze ku munota 21 wa 37 wa 42 wa 88 Bentina ariko burya Arsenal niyo yatanguye gutsinda umunota wa 18 wonyene Arsenal iterekamo igitsinda ati equipe turayinywa ariko ibyakurikiye byo byabaye amateka Barcelona yakinamwo Victor Valdes Abidal kuri kabiri kuri gatatu nako Dani Alves kuri kabiri Marquez na Milito yari umwana mutoya cyane bavukana na Diego Milito wa Internacional umwe yatsinda ibitsindo bibiri kuri finale ya Inter de Milan ya Mourinho yatsinda ibitsindo bingahe bibi hagati mu kibuga hari Xavi na Keita urumva bena Sergio Busquets na Messi Messi yari mu mugongo wa Pedro Rodriguez no bita Bojan Krikic ubwo nk'abantu badukurikirana hano batubwira iyi Barca mwarayiravye iyo Barca ninde yayibonye iyi Barca mwarayiravye yari 2010 Anosiata mutubwire 2010 Barcelona 2010 Arsenal Armonia eske Armonia ubwo bakora abantu batwumva batari bari Armonia 2010 kandi rega n'imyaka myinshi amaze guhera seza ura aheruka kunyereka mbwa ati James 15 16 ndiko ndayinjiramwo hamwe ati muvande nivyo mbona ndi muto mugano numva nzokwiza imyaka 20 naravugiye ku nsambirizi yitwa PJ Classic FM kubw'inyungu zabo Terekari kipe yababaje Arsenal 2006 figa ekipe ya Arsenal witwa Eto na Bereti burya Messi n'umukinya abangamira cyane Arsenal 2006 ya 2006 yarimo ntiyatsinze ariko hatsinze Samuel Eto na Bereti Arsenal wagize mu minota ya 80 bafite igitsindo kimwe kubusa Thierry yanagiye kujya umwanya muri corner yicarira muri corner yicarana ni baragiye kuyitera kugira ngo arabiko ujya umwanya habwa ikarata ariko mu minota ya nyuma y'urukino Barcelona baranverisa situation batsinda ibitsindo bibiri byose kuri kimwe ca Arsenal harimo na carton rouge yari yatanzwe ku ruhande rwa Arsenal Lionnel Messi n'umukinya bangamira cyane Arsenal mwabantu mwe kuko burya mu mateka ya Messi aramaze gutsinda Arsenal ibitsindo bishika kuri 9 mu matches 6 byumvikana bashize muri rusangi baza gusanga burya Messi buri rukino yahuye na Arsenal n'imiburi yatsinda igitsindo kimwe n'ibice bitanu Messi yahuye ni equipe inshuro zitari nke uretse muri match dasanzwe ya Champions League ya 2002 barahuriye muri kimwe ca kane gishiri ca nyuma muri 2010 Barcelona banganya 2-2 na Arsenal nta kintu yakoze nta gitsindo yaronse ariko kuva uwo munsi buri match yose yakina na Arsenal umuhungu yitwara neza mu burugero rudasanzwe kuko igenekerezo rya 6 kwezi kwa 10 inyuma y'urukino rw'ibanze rwabereye harya ku kibuga ca Arsenal kuri Emirates bagiye ku kibuga ca Camp Nou Barca itsinda 4 kuri kimwe ca Arsenal itsindo 4 byose byatsinzwe na Messi y'iyi match twari ko turavuga ko ariko kandi igenekerezo rya 16 kwezi kwa 2 2011 mu rukino rw'ibanze rwa kimwe ca 8 gishiri ca nyuma ca UEFA Champions League Arsenal bagiye bakira Barcelona bamaze kwakira equipe Arsenal batsinda ibitsindo bibiri kuri kimwe ca Barca catanze icizere kuri equipe arico catsinzwe n'umugabo witwa Lionnel Messi ariko igenekerezo rya 8 kwezi kwa 3 2011 mu rukino rwo gusubiriza nabwo Barca baciye bakira nabo equipe ya Arsenal muri kimwe ca 8 gishica nyuma ca UEFA Champions League 2011 yo ico ndibuka ni ya match bahaye Ruge van Passingo ngo yateye umupira bavugije Ruge abaraturengeye ariko nawe aravuga ati je yari jone ya kabiri jicuba directement Rouge
ukuvuga arbitre yavugije ni match sifflet yari Van ikomeye. Persie aca kubita baro Arsenal ikinamo harimo Nasri Walcott harimo uyundi yari inde wa mupeti yakina hagati mu kibuga wa mupeti ya be na Gatabi wa Barcelona bapfa na Wenga ati mu itabi ntabwo bishoboka yari Cezini hagati mu kibuga hari umwana wa yahavuye amukuri wabo aja kumutunga iwe uyu naranabonye hagati mu kibuga bamwita Wilshere Jack Wilshere Will Power umumediatere mwiza cyane Wilshere bihe byiwe n'abakarisanya Van Persie bamuha ikarata itukura ibintu birahinduka muri Arsenal cyo gihaki na Harmonia kuri kabiri yavuye aja kwa Man City Sanya kuri gatatu hari kuri kabiri Sanya hagati mu kibuga yari Vermaelen mu defenseur mwiza n'ubwo mu nyuma yagize imvune agiye kwa Barcelona ntibyagenda neza bari kumwe na Escro Silvestre yavuye kwa Manchester United abonye bitanguye kuvamwo bamurungika kwa Arsenal hagati mu kibuga Denilson yari mu Braziliye Diaby yaba ari umukinnyi mwiza akomeye ariko nijyari yabakomeye sasa kari gake cyane gashoboka yakomera gake Nasri Loziski Thomas Jack Wilshere umukunzi w'abakobwa cyane bakunze Arsenal kubera Walcott hari abakobwa benshi bakunze Arsenal kubera Walcott James Walcott ni nka David Beckham muri Madrid Madrid ni Manchester ni Manchester Nasri yari umugongo kwa Bentina yari umunya Sweden oya inde Bentina yari muri biriya bihugu bya hariya nyene Jalen Bentina yari umunya Denmark Denmark ariko niyumvira Eriksen ya so nuko rero ubwo iyi niyo match ya Barca ari muri 2011 mu rukino rwo gusubiriza Arsenal batsinze match ariko match retour Messi atsinda ibitsindo bibiri Arsenal itsindwa 3-1 kuri Cup 2016 nabwo barakinye Messi Barca itsinda 2 ku busa Arsenal Messi atsinda ibitsindo bigera kuri 2 nyuma aza gutsinda igitsindo umunyezamu yitwa Peter Cech ari muri 2016 ariko kandi bongeye gukina muri 2016 nyine muri kimwe cya 8 gishica nyuma Messi ntiyasindika igitsindo ariko atanga assist ubwo mu nkino standard gusa yakinye na equipe yitwa Arsenal yatsinze ibitsindo bigera kuri 9 atanga assist imwe Lionel Messi hari isabukuru ya rejo Messi atsinda ibitsindo 4 byose mu rukino rumwe rwa UEFA Champions League isabukuru nziza rero kuri Messi isabukuru nziza no kuri Arsenal oya tuganirije ariko mwabantu Barcelona ni equipe bangamira Arsenal ako ninde Barcelona zitabangamira ninde ni nkariya Bayern aya bangamira Bayern mu nkino bahu buriya erega Real ma equipe jeze nakubwiye yo Champions League yatanguye Bayern na Real Madrid nizo equipe mbona ziri favori gusumba izindi gusa ikibazo kenshi zirahura inshuro nyinshi zirahura burya nimba ari match ya Man City na Real Madrid nimwe muri match za mbere mu mateka ya Champions League zimaze kuba kenshi kandi Man City ari yavuga match za Bayern Munchen na Arsenal nako na Real Madrid nazo ni gutyo nyene nuko ntibuka neza nimbi ya mbere ariyo ya Madrid na Bayern canke ya Madrid na Man City ariko ni zibiri za mbere ngaho ni match nabonye na Nyabri banamubaza bati mbega match ya Madrid na mwebwe ntiyoba ari classico yo ku mugabane wabura ati ni classico kuko duhura kenshi rero Lionel Andres Messi ariko akora ibintu bidasanzwe hura na equipe ya Arsenal bahuye inshuro nyinshi cyane kuko inshuro zigera kuri 5 mu myaka itarenze ni 6 gusa myaka 5 nyene mugahura inshuro 5 bari ibintu bikomeye kuri equipe zibiri ariko muri ajya bamwe bavuga ngo ni master class ya Lionel Messi batsinda equipe ya Arsenal hafi match zose bakinye kuko nubwo babatsinda muri match ale FC Barcelona yaramverse situation kazi gatsinda urukino nuko rero ngo cari gikaze mwa abantu yarategwa ariko nubu nasaka ariko ushobora ko kubera ubusanga hagaze mu kibuga hari gihe umwevale kubera igitsinda tsinda canke kubera kufura tsinda kubera iki ariko kare Messi
yari umuhungu afata ekipe mu maboko ekipe yabirimo Iniesta ekipe yabirimo Xavi ekipe yabirimo bande badeko bose bagikina muri iyi ekipe message yashitse ari benshi babahungu ameze neza cyane yes nivyo mu nkundire duhere muri UEFA Champions League ni amajoro y'abagabo twari tumaze iminsi turindiriye tuti eske bizoba byifashe gute